mwaramutse cyangwa se mwiriwe biraza guterwa naho umuntu wese aherereye. Je simenyereye ibintu byo gukora amavideo, muraza kumbabarira aho nza kwihenda cyangwa kubyo nza kuvuga uwo bitsitaza byo kwihangana. Fashe kano kanya ko gufata ino video ntoya, nza gukoresha umwanya mutoya nje kuvuga ku kibazo cya Karine aheruka gufata video ariko avuga ngo barambeshera. Karine vya kweli barakubeshera? Karine je waramburotse? Karine ushaka abantu twese wahemukiye n'abantu hariho n'abantu tutamenyereye ibintu vya gukoresha amarezo sociaux, twifata amavideo twigira iki muga n'ivyaba ngombwa turaza kuvyiga. Turaza kuvyiga kweli. Karine ngwezi ku 12 Terence yari yagize mariage. Itariki sindayibuka muga nibuka ko Terence yari yakoze mariage, mutoya wanje yagize ikibazo ahantu yakorera yaragwaye baranka kumuvuza kandi nta wifi yaronka, aragwara aragera kure abona biranse avuga ati reka nihi barabara. Igipolisi nicyantora kiranjana kuri ofisi barandika muhira ntahe. Bamaze gushika aho ku kigo, wewe nyene n'ijwi wawe Karine sinarinda nakuzi vrema, ariko uka video uheruka gusohora naciye ndakumenya. Hama nitwa Karine, nje ndabafasha muri ino ku bantu mwese muva kuri office ya Nesmart Akim Recruitment. Kandi byaramfashije, narifuza kumenya Karine vrema, narifuza kumenya umuntu bita Karine. Nari nzi ko Karine ari umuntu munininya w'ingufu w'ikigatanya, ntabwo nari nzi ko ari kugyungana. Karine naramaze amezi 2 ntaryama kubera mutoya wanje. Waramatse telefone uramubwira ko atamuntu n'umwe wemerewe kuvugana, kugira tuvugishe bamuha telefone yiwawe akavuga umuhagaze hejuru, umubarira n'ivyo avuga. Karine twese abantu bahemukiye tuje kuri rezo sociaux tukwemeze, nta n'isoni ugira uragenda kuri TikTok barambeshera barya abantu bose ntabwo baciye kuri office nkorako. Naratangaye sinari nzi ko kwigorora uvuga ngo barambeshera, aho wovuga ati byarashitse reka saba imbabazi ni abo nahemukiye bakubabarire. None nimba ukivuga ngo barakubeshera abo wahemukiye gutegerezwa kubasaba imbabazi, utabasavye imbabazi ntuzobabarirwa. Gushikiye isaha uriya mutoya wanje ntameze neza, shireko video y'ubu nyene uyu munsi turi 18, shireko video y'uyu munsi ndakwereka ukuntu ameze. Yaraje kuri office uri kuri umurundi hakumutabara ukamushira mu cyumba ukamugaraniramo, insazi zikaza zirirwa zimuduma ko yarapfuye yarabuze gusa gihambwa, ukabasha kumubwira ngo naje ngo gukora akazi. None Karine ikibazo umuntu agwaye n'umuntu atagwaye ntuzi kubatandukanya. Urashobora kubwira umuntu ariko arapfa ngo jya ku kazi ukora amezi 2 ngo urondere itiki utahe. Nimba ushaka yuko abantu wahemukiye twese dukora amavideo turayakora, fise abantu barenga 5, 6, 10 bakwandikiye wowe urababloka. Shiraka amavideo, shiraka amaudio yabo n'amafoto urabe kubibuka. Kugwa si bibi nukugwa ntuvyuke.
kugwa si bibi, ikibi ni ukugwa ntubyuke. Kandi gukora ikosa nta muntu atagwa mu ikosa. Byiza emera amakosa, kuko amakosa urayafise. N'iyi saha nyene ndafise audio y'umuntu yakwandikiye akubwira ati jewe ahantu nkora ntibamemba neza, wamuburutse utanumvirije audio. Warize kubona gusa nimero Karine waciye umuburuka we Karine. Waje muri Arabia gukora iki? Kuma office aturungika ko tuba telefona nimwitabe, tukandika ntimusubize, kandi mwavuze ko muzodufasha ikibazo tuzogira ko tuzobitura. Ikintu gituma musoma nimwishure n'igiki? Imana irababona abasha. Nk'ubu wokumva nk'inzira iyo muri Arabia irugawe kubera induru abagore bo muri Arabia birirwa barakoma, kandi narimwe mu bitera. Burya mwokora ibyo mwiyemeje mukaza murafasha abantu uko bikwiriye, ibintu byogenda neza. Nibaza ko muri iki gihugu ca Saudiya kirimwo abakozi batandukanye, abakozi bava mu mihingo yose. Mugo ugiye kuraba harira Abarundi nabo barira kubera iki? Dufatwa nabi kandi dufise abo duserukira, mugani baduserukira. Ikintu nobabwira nuko umwarabu aratinya kumva ijambo mu office. Nico kintu nabonye umwarabu atinya. Umwarabu nubwo womubwira ati he umukozi biki ibi kora ukuntu aca bikora. Muga twebwe ikibazo dufise nubwo ndakubwira ati jewe mu nzu bimeze uku, ukavugana na mabuja wanje, jewe ucunshira mu makosa ukambwira ngo ningende gusaba umwarabu imbabazi, canke ndakwa mwarabu nciye bugufi, Madame Asefa ana mafiso w'imaratani. Ubwo yambabaje nkongera akamanije nza kumusaba imbabazi kandi bivuye kuri mwebwe. Cyawe bibaza nko kugaburira umwana w'imyaka 8 ukamutamika, sikimuga arakomeye afisa byose bikora neza, bakanegeka kumugaburira nanka ngo shagara amafi koyisi. Nabitura ati nimumvugire nyabona je kugaburira umwana w'imyaka 8 birandenze, mugaca mumbwira ngo mugaburire ngo nico cyakujana. Burya umubwiye ati umwana w'imyaka 8 ntibamugaburira, cayemerana ntagira nasubira gutera imigeri. Hariho ibintu mu bisanzwe dukora tutatekerezwa gukora. Office twabitura aho mwodushigikira, mugaca mudutegeka gusaba imbabazi. Aho mwodushigikira mugadutegeka gusaba imbabazi. Cyawe bibaza kujana umwana w'imyaka 7 muri toilette akanyumuhagarikiye, utari bumutawaze kumuhagarikira gusa ngo ngafise ubwoba, kandi toilette iri mu nzu ifatanye n'igikoni. Zamuratuvugira yemwe n'ukuri nico dusaba, nta birenze noneho tubagoza. Nukutuvugira gusa nta bindi. Naje bikosa narikoze mbabona nakoze ikosa ndasaba imbabazi, muga ndinze telefona office urumva ko nanje mba narengewe. Karine nawe ureke gutera imigere, reka ndaje ndaza kukwereka ka video kamwe ni wacu ngo bahagerereye, nawe uze guhakana yuko ataciye kuri office yiwawe ukorerako, ukamubika karinda kujegera. Rekansi sawa, murakoze mugire ibihe byiza. Mwebwe nta bubasha mufise mu izina rya Yesu. Murabona umuntu Karine yavuze yuko atasha akomeye, yahise asara. Uwo ni mwene wabo ariko aravuga ati ku busanzwe yaramaze kuba umusazi. Wanye ukuntu turagenda
Wale wamujane na maguru dema ni mumujane na maguru mbona cyane reka mumurabe neza. mwebwe nta bubasha mufise mu izina rya Yesu. Ubu ni Emeline nimba muvyibuka neza naramutabarije ataha aremvye. rero uyo mukobwa wacu ubu ni umusazi yamusanzwe kuva ashika n'umusazi aho bagiye hose bagenda bafashe ku moto kurira ni uguterura bakabohera ku moto nta kintu na kimwe ubu bameze uko nyene n'umusazi Biragaragara. umusazi nyene atereye aho Biraboneka. asigaje gukura impuzu ngo yiruke Biraboneka vraiment. wale wamujane na maguru dema ni mumujane na maguru mbona cyane Muramubona rero ni uyu Emeline umwe twatabariza hano agataha agwaye bigoranye cyane. Karine wewe akazana bizinesi yiwe n'aya mazu bakorana ngo arihe amafaranga y'itike y'indege kugira ngo atahe. Yaragwaye araremba arembera kuri ofisi ya Karine aza gutaha birinze guca kure gose, birinze kuva muri ministeri. Karine we yemeza ko akomeye ko ata kibazo afise, yaratashe ataha ameze nabi cane gose. Nimurabe kubera ingwara yari afise ageze muhira yaciye aba umusazi. Nagomba ndabasangize ijwi rya Karine ariko aramubwira ngo urumva vyose vyaheze ngo genda muri tike y'indege kandi nta n'ikingoro yari afise mu by'ukuri. Karine bakavuga ngo genda ngo tike y'indege kugira ngo utahe. Arinda araremba araserebera ari ku biro kwa Karine. Mwene wabo hajya yavuze ngo reka ndabereke uwo muntu Karine avuga ko yatashe akomeye. Vraiment namwe murabe umuntu avuga ko yatashe akomeye, yatashe yaraserebeye ahita aba umusazi mu ndabiri. Reka mwumve ingene Karine hano yariko aravuga wewe yishakira amafaranga. Bonsoir ni bomeze neza hama procedure za Emeline zaraheze uri hageze ko mugenda kugira ticket ucege nababwiye mubishoboye kuzikata mwovyigira mugabo muca mugira Riyade ko ari muri Riyade bisaba ko ava muri Riyade aza muri Bujumbura. Ya hariho rero Riyade aca muri Ethiopia akaja mu Burundi, hariho haje manza guca muri Qatar bivana cyangwa aca Dubai. Izo bazobereka ama procedure hari amubwiye kutabuza inani mugabo barashaka kubaza exact hari muvuge Riyade kuko bisaba ko aca muri inani ko aca muri airport ya Riyade ko niho turi hafi yabo. Ya canke mu ngivyo bagora muca muja kuri office murabetera canke murabe Saidi kugira bafashemwo ukata ama ticket. Ejo kandi ejo kwera procedure zaheze yena mu kata ticket ibonetse umusoro wose ni haca agenda. Ya nuko sawa merci. Ariko kano gashano vraiment jewe Imana imbabarire n'ukuri kwihangana igihe binanira. Imana yakaremye ni yahehe. Murabona ukuntu uyu muntu yaragwaye aremvye gushika naho yahavuye aba umusazi kubera ukuntu yaserebeye. Aserebera ari kubiro kwa Karine. Ibi vyose n'ibimenyetso ngena ndabereka kuko je sinshobora kuvuga ibintu ngaha ngo nitore mvuge ikintu ntaberetse ibimenyetso vyacyo. Uyu murumva amajwi yiwe yagumye ku biro igihe kinini, ndinda nkora ama video arenga imwe nerekana ndabirungika ahantu hatandukanye gushika naho barinda bakamumvira ikigongwe bakamurekura agataha. Iyo baza kumucura gikomeye ataraserebera ntabahise aba umusazi. Yabaye umusazi kubera Karine, uwo ari ku mutwe wa Karine. Reka ndabumvishe hano n'abandi bamwidogera Karine ku bukozi bw'ikibi bwiwe, hanyuma duce dusezerana. Uyu ni uwundi n'abandi babiri bamwidogera Karine. Very good. Umeze neza hewe. Ningorane wa mukobwa urabona. Abana cyagihe nandikira abo kuri office ngo banabwire kintu kibazo cyo guhembwa iminsi yararengeranye n'ikibazo cyo hanini cyari ikibazo cyo kudahembwa. Erega nako ndaraba nimero cyasanga Karine yaramborotse. Wa mukobwa we nadutse ndaseka. Ndavuga ese gamana abantu ubu babaye gute? Ndavuga ariko mana we natwenze n'inyega gutwenga. Ibaze gutabaza shabwa cyakuboroka. Cha
nahura n'ikibazo ndotuma ntabaza Dane Mugisha atuma mpibiriya mugabo ntahe nta ma office zitura ito baragapfa mugabo Karine ntajya aryamira saba musumba abangana na nyina wiwe abakazana abangana na mabukwe wiwe ntabubaha bamwitwaye ko ngo arabakubitisha kuri office burya bamwidogera igihugu cy'abantu kimwidogera Karine ntazi ko abantu tuva mu mpingo zitandukanye ntazi ko yoshobora kuzira ayo mahera ya Saudiya nukuri yaciye ambaro kajure narasetse ndavuga atari ko sega mana abantu twabaye gude ahubwo nabareza aca mboroka narumiwe naca nsekora nkamvuka nzopambana byase nta mwavyumvise mwavyumvise vraiment uyu muntu ni mubi cane gose wokwibaza ati ese uyu muntu yarinze amera uku kuri ofisi ntibariko barabibona ofisi yari yaciyeko ahubwo babasha kumubwira ngo naje guca amahera y'itike barabibona ko ameze uko ngo naze guca amahera y'itike hama bahenga ibintu bigeze kure ngo ofisi bacako siyo nkorera kandi kubera iki none abantu bose bovuga Karine iryo jwi mw'iyo audio si rya Karine nimba atariho baciye barikoresheje atari kuri ofisi yiwe mwavyumvise uyu ni umuvukanyi w'uyu Emeline yahavuye aserebera akagwara mu mutwe ati ko yamuretse agaserebera akarinda agasara ari kuri ofisi bamubwira ngo genda baramukubise narabivuze ko bamukubise mu nkuru nakoze Wale wamujane na magoro dema ni mumujane na Rusiferi ngo genda ukorera amafaranga jewe nukuri sinama mvuga nabi mugabo uyu muntu ntuko amazina ngo ni Karine mu kurangiza ikiganiro nagomba ndababwire yuko Karine ibintu akora ari ibintu bibi gusa kuko arahohotera abarundikazi nzokwama ngerageza ndabazanire ivyemezo sinzoza ndabaha amakuru atagira ivyemezo nk'uyu Emeline yarabaye umusazi muzi induru navugije ivideo ziri ngaha ziracyari kuri urubuga Daniel Mugisha mugende muzirabe andika Emeline ushobibona ntako ntavuze ntako ntagize kugira ngo turabe yuko yotabagwa yagiye gutabagwa umuryango wiwe urinze kuja muri ministeri ambasade ibona ivyo twakoze ministeri ibona ibintu birebire babona irihira itike y'indege arataha bo bamubwira ngo agende gukora ngo ace amafaranga ngo yirihire itike umuntu mubona ukuntu yari ameze yageze muhira yamaze kuba umusazi yamaze guturubura abiwabo ati none ko yari kwahakana ngo ntari kuri ofisi we ayasa amajwi yiwe ariko aramubwira ngo agende ngo kuriha itike y'indege ibivyo vy'itike z'indege bafise agence bakorana wowe uragenda ugakora imyaka 5 muri Saudiya ugeze gutaha bashaka kugira ngo gurisha ivyo wakoreye mu Burundi ngo ugure itike y'indege urumva ukira kugira akagorane gusa gatuma bose batakurira itike y'indege bobo nta kindi bagufasha bavuga ngo gurisha ivyo wakoreye wakoze imyaka 5 3 2 ngo gurisha twa tuntu nk'ubu yabaye umusazi nta gihe kineye bwamareyo nta n'umwe akari bwamareyo umugabo nk'iyo yaramaze nk'imyaka 3 agatahira kuba umusazi gusa utwo yakoreye twose bagaca baturemeka Karine kuko bafise ofisi itabura amatike y'indege yavyivugiye ngaho mu mwavyumvise bo nyine bashaka gutabura itike y'indege twa dufaranga bakoreye ugaca tubaha nuko bakora business ipfuye cyane y'umuvumo nta n'ikizi bamarira umuntu agwaye bakwiye kumufasha ibi bintu ariko bizohera turabizi ndavyizera birabaje kubona rero abana b'u Burundi bagenda bahura n'ibyago nk'ibi hari umuntu bashize yangwaye ngo reka arabafasha atakibafasha ahubwo agaca abatoteza ejo mwarumvise ko yirigwa arabasopa
abantu bose muzokwibwa amafaranga na Karine muzoze murabivuga nukuri mubizane tubibike kuko abamaze kwibwa amafaranga na Karine ni benshi niyataha muzoce mugenda ahaba turahazi iwabo turahazi ariya mu Kanyosha urumva naho yubatse turahazi niyataha muzogenda muburanye ubutungane bufata ibyo bintu yagiye ariba abantu bigwariye hanyuma abarihe Karine korera amafaranga yawe reka kwiba abantu bagowe bagwaye umuntu aje gutabaza ngaho nimba atani icyo bamufasha itekerereze ureke kumukubita nukuri ntawe uzokuvuga uca utora inkoni ukabakubita ukabaka amafaranga bafise ngo ni tike y'indege katari wigura ufise 500 ukayamwaka 500 agura tike y'indege ufise 1000 ukakimwaka haruheruze kwiba 1900 ivyo bintu ukora ni bibi niba biheba nukuri ntawe uzongera kuvuga reka gukubita abo bana b'u Burundi reka gukubita abavyeyi bangana na nyoko witera imikoshi reka kuzura kubita abantu kuko si cyo waje gukora ngaho ntawe uzongera kuvuga amakuru je ndaronka 5/5 n'uyu munsi barayampa muri kumwe ngaho buri munsi barayampa amakuru Nshuti zanje murakoze siga commentaire namwe murabonye ndaberetse Emeline mwamubonye mwene wabo mwabonye akaba barafise avuga ububi bwa Karine aranamwerekanye nanje ndamuberetse nzana n'amajwi ya Karine hari ikindi yorenzako naze muri commentaire hakane ngo siwe yabikoze ibisi batumye uwo mwana abo umusazi